Yesu nashimwe cyane muhawe umugisha n'uhoraho yari mu ijuru n'isi. Nitwa Nadege Kavakure, ndi Murundikazi. Ngomba tuyage kuri iki kintu. Urabona ko ari igipapuro gikwiye kandi kikiri gishasha. Dufate ko ari urukundo rw'umuhungu n'umukobwa cyangwa umukobwa ku mukobwa cyangwa umuhungu ku muhungu. Rero abantu benshi barakunda kubitandukanya, sivyo? Urabona ko ari urupapuro rwiza rukiri rushasha. Ndarutabuyemo kabiri. Ahantu handukanije urukundo rw'aba bantu babiri. Ndarutandukanije. Yesu nashimwe cyane. Ibi nkoze ni kuvuga ngo ndatandukanije urukundo rw'abantu babiri. Ndarutandukanije. Aha ndavuze amajambo mabi n'aka ndabatandukanije. Sinkeneye kubona kandi bari kumwe. Ndabatandukanije. Sinkeneye kubona kandi bari kumwe. Dufate ko uyu ari umuryango. Urya muryango ndawutandukanije. Sinkeneye kubona bari kumwe. Sinkeneye kumva bumvikana bajyane burundu. Urya muryango ndawutandukanije. Sishaka kubona bari kumwe. Urya eglise ndayitandukanije. Sishaka kubona bari kumwe. Sishaka kubona bayaga bagahuza. Ibi ndiko ndakora ni acte prophétique. Nivyo abarozi bakora, nivyo abantu basenga nabi bakora, nivyo abantu bakorera satani bakora. Bagatandukanya, bagasubira bagatandukanya, bakarema amajambo mabi ku muntu, umuntu bakamuvuga nabi. Aha ndiko ndatavura niko bimeze musi y'impwemu. Nadege sishaka kumubona ateye imbere. Nadege sishaka kumubona urya muntu bariko barayaga. Uca ugenda imbere y'Imana ukayisaba, tudakwinginze ngirira neza mwami, mbabarira unkure ko kiya cankira, mbabarira unkure kuko umurozi cyangwa umuntu agusengera nabi akoresha ururimi. Bisanzwe ururimi rwaremewe gukora iciza, mugabo abantu barukoresha nabi. Kuko usanga bariko baraturusha amajambo mabi ku muntu, umuntu bakamurenganya bakamuvuga nabi. Kurya uriko uravuga nabi uriko uratabura umutima, kurya uriko uramwararaza umuvuga ibitari ivyo uriko uratabura umutima. Kandi twa dupapuro uko tugenda tuguruka niko ni nk'abantu uva umubwiye umuntu ijambo, urupapuro ruragiye, sindamukunda, ruragiye, ukavuga nyine amajambo mabi ku muntu. Urya ubibwiye nawe abibwira uwundi, uwundi akabibwira uwundi, uwundi akabibwira uwundi. Ukaca usanga byarasanzaye no mu gihugu, byarasanzaye mu bihugu byo hanze, byarasanzaye. Umuntu wese hagenda kubaza mbega nakumuzi gute, wewe ukaca ugenda ukamuvuga kujya wabyumvise. Kubera ibi ni ibintu byagiye munsi y'imwemu birafatana, bituma ujya muntu agira icayi ku bantu bari bamwanka, agira icankiro atagikundira gifise imbere y'abantu, kubera hari ikintu baba baramukoreye munsi y'imwemu. Hariho urubuto rubi bamukoreye munsi y'imwemu. Nawe iyo umaze gusenga Imana ikakwereka uti hari ikintu bagukoreye munsi y'imwemu, washobora gufata iminsi 3 ugasambuza iyo myuka mibi, ukaja imbere y'Imana ukavuga uti Imana mbabarira ungirire neza, untandukanye n'ivyo bamvuze ko bibi, ndatesheje agaciro y'amajambo mabi bamvuze ko. Mpamagaye ubwiza bwawe mwami Imana, uzungwanirira imbere itara, ngo mwami Imana unyoze nkure kwico ceyi, unyambike ishusho nziza. Hariho abakobwa benshi baba barambitse ishusho y'ubukecuru, abantu bakubonye naho ufise imyaka 25, naho ufise imyaka 30 gusa, bakakubona ko ufise nk'imyaka 40, 45, ko atari uko, menya ko munsi y'impwemu hari ikintu kiba baragukoreye. Yesu nashimwe cyane. Udashobora kwigirira autodeliverance, ko hari abantu badashobora kwigira autodeliverance. Rondera umukozi w'Imana yasizwe ayo mavuta, ashobore kugukurako ico ceyi bagushizeko, ico cankiro bagushizeko, ico kibi bagushizeko. Bashobora kuba umuntu mwiza, kundana, yagana abantu neza, avugisha abantu neza, atakibi akorera umuntu, wabonye wose amwakira neza. Mugabo kuba hari ikintu baba baragukoreye munsi y'impwemu, abantu bose ntibakubone neza, ntibakuryohererwa. Rero bantu b'Imana, yaba abahungu yaba abakobwa, bose ibyo bintu barabibatako. Yaba n'abama bubatse ukabona mu rugo biranse, umutwaro wawe araje kandi mwariko murayaga neza kare, mugabo ukasanga ari ikintu bakoze. Mushitse muri ico cyuma mugatangura kuryana,
Yesu rero n'abahezagire uzobona ko ivyo bintu bimuriho azemenye ko hari ibintu bamukoreye musi mpwemu arya amajambo twatura ko akanwa kacu kaba gakwiye kudidibiza ibintu vyiza gusa kuko akakanwa kararema ninakuremera iciza kizokubako ninakuremera ikibi kizokubako Yesu n'abahezagire amen.